Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV, turabaramukije twongera tubaha ikaze. Uno munsi tukaba twabazaniye umutumire akaba n'umuririmbyi. Mbere yuko dutangura ikiganiro, reka tumuhe umwanya yidondore ku badukurikiye. Shalom shalom, ndabaramukije mwese mko muradukurikirana. Ku mazina yanje twamugisha Blaise Pascal, hanyuma ndakijijwe abandi umuririmbyi yari Indirimbo zihimbaza Imana. Urakoze. Ego, urakoze cyane. Kuba atazi Blaise Pascal ninde, yavukiye hehe, mu muryango w'abana bangahe, akora iki mu buzima busanzwe? Bon, ku batazi mugisha Blaise Pascal ni umuntu w'umupapa yubatse afise umugore umwe n'abana babiri b'abakobwa. Ego, hanyuma navukiye Bujumbura mu Kamenge. Ego, hanyuma mvuka mu muryango w'abana indwi, jewe nkabangira kabiri. Nyuma yanje donc yari abana batanu, abahungu bane abakobwa batatu. Ego, hanyuma ikindi muzango wa misi yose, akazi nkora ka misi yose, ndumufundi ndumwubatsi. Mu Gifaransa avuga aba ingénieur, ndumu ingénieur. Ego, murakoze cyane. Mu buto bwawe nka Blaise Pascal, mbere yuko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bwari bumeze gute? Bwambere na mbere jewe navukiye mu muryango w'abakozi b'Imana, mu muryango w'abantu bakijijwe bakorera Imana. Papa yari umukozi w'Imana, bon nakiriho yari umukozi w'Imana. Mama wanje nawe gushika no munsi kuva ku myaka menga 14 gutyo nimba ntihenze, ni nta yaratubwira ko yakorera Imana kuva kuri iyo myaka gushika no munsi aracyakorera Imana. Donc jewe nakuriye muri umuryango nk'uwo onye, nakuze badumiriza kuja gusenga, badumiriza gukunda ivy'Imana, gukorera Imana. Mugabo urabona ko umuntu abikora nyene nk'idini kugira yubaha abavyeyi. Hanyuma nakuze muri ubwo buzima, ariko harageze igihe cyaho nanje numva ko hageze ko mpita mu mwami Yesu. Ndibuka yuko hageze muri 2006, nico gihe numva ko vy'ukuri no hitamwe Yesu. Hanyuma ndamukurikira gushika no munsi turacagendana, kandi akomeza kumbera umwizigirwa. Nakuze rero ndi umwana yitonda, nakuze ndi umwana akunda ivyigwa, yumvira. Ego, muri make nakuze ndi uko. Ego, ko abana batoyi usanga bafise avuga ati jewe mbere nari nzi yuko nzoba umukinyi. Mbega wowe indoto zawe zo mu bwana zari zimeze gute? Kuvuze kuri jewe narakinye umupira cyane, narakinye football cyane, kandi nari umukinyi mwiza. Mugabo ndibuka ko ngeze mu mwaka w'10, kuko mu vyimviro vy'iwanje, mu ndoto ziwanje narifuza kuza umuganga umunsi umwe. Hanyuma ngeze mu mwaka w'10, papa wanje ni yaciambira ati ije umupira rero satufase ibihagarike ukurikirana ivy'ishuri. Hanyuma ico gihe, kuva ico gihe vraiment naciye mpagarika umupira, hanyuma nkurikirana ivy'ishuri. Hanyuma muti ko wowe wifuza ko umuganga hamuka usanga uri umu ingénieur, ivyo bintu vyagenze gute? Ego, ndibuka yuko igihe neza secondaire, nivyo naje mfise amanota exita nayitoye. Mugabo ndibuka ko ngiye kwiyandikisha ku ishuri, ishuri nagiye kwiyandikisha ko mu kaminuza nta medicine yari ihari. Hanyuma shitse numva babacambira ko hariyo génie civil, sinzi vraiment ingene vyagenze, sinzi ko ari Imana. Mugabo numvise umutima wanje uci ufata génie civil aho nyene, canje mu génie civil cyane givye ubwubatsi gutyo. Rero haba ndabiheza n'ubu nivyo ndimwo rero. Ego, murakoze cyane. Mbega kugira ushike aho ufata ingingo yo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, byari bimeze gute? Wo dushingira intahe gatoya. Bon, nari mfise umugenzi, ndeba ko ico gihe twaba kumutakura kujya zero kujya mbere. Nari mfise umugenzi rero twakundana, turagendana cyane. Hama rero umugenzi we yarasanzwe wakijijwe, yari yakijije kuva kera. Hanyuma niwe yamantuye mu vy'Imana kenshi, yamantuye mu vy'Imana cyane. Ndabijemwo ngende mu cellule de prière tujane gusenga, we yarasanzwe ari umurongozi. Hanyuma
ubibuke ko bwa mbere narimenye ubuzima bwo kuja gusenga dimanche hama ngataha nta bindi narinzi. Hanyuma uko mugenzi yantumira naramukwepa cyane ko sinagomba birebire vyo mu Mana ntavyo nashaka. Hanyuma umunsi umwe ndamubwira nti je nzoza rimwe gusa numviriza amasi nzogaruka atego. Hama ico gihe rero ndamwemera ndagenda turajana. Dushitse aho hantu ikintu cya mbere cyantangaje nuko nasanze abana twangana ico gihe nabo vyasa nkomenga nshobora kuba ndamurusha imyaka mike cyangwa nduti imyaka mike, ariko generation numva abana bako partage urukundo rw'Imana, bako partage ubwizigirwa bw'Imana, bapartage nyine babana na Yesu. Numva birankoze ko ku mutima, numva biranyishe kabisa, numva biranyishe. Kuva uwo munsi numva ko nico gihe kabisa yabaye intango yo kumva yuko Imana ariko irandondera. Ego murakoze cyane. Tukubona uri umuririmbyi, mbega ivyo kuririmba byo byatanguye gute, wabyisanzemo gute? Ivyo kuririmba ingene ivyo ngitangaza. Ivyo kuririmba nabivuze kare yuko mu muryango mu famille yacu, ni famille y'abakozi b'Imana. Mukuru wanje yasanze ari umuririmbyi anavuza mu ishengero kandi aririmba neza. Abatoya banje nabo nyene nuko baririmba. Hanyuma bisa nko ni jewe navyinjiyemwo inyuma y'abandi, ariko nubwo navyinjiyemwo inyuma y'abandi, jewe nari wa muntu nubwo ntaririmba nashaka kwicara mu rusengero umuririmbyi aririmbye nabi nkamwumva, umuziki yavugije nabi nkamwumva, mugabo sinshobora kubitora, mugabo nkumva tukumenga abikoze nabi. Hanyuma niciye mu rusengero nkumva nanje noririmba. Ego hanyuma igihe kimwe ntangura kuririmba ndi kumwe n'abagenzi ndirimbye, bagenzi bakavuga bati urazi kuririmba ya kabiri neza, kuririmba ya gatatu neza, simenye ivyo arivyo, kumbe hari umamagaro mfise. Igihe kimwe rero ndibuka ko hageze ico gihe hari muri 2011 ico gihe nahuye n'abagenzi basanzwe baririmba, bazi kuririmba, turahura. Tumaze guhura hanyuma tuja hamwe turi kuririmba, bakumva ndirimba neza, bakumva ndabishoboye. Hanyuma nisanga muhamagaro gutyo rero. Mbega ko tukubona uririmba ukanavuza ama instrument birakorohera? Ndibuka igihe kimwe ikintu cyaje kuvyura gose umuhamagaro muri je kuririmba muri jewe yari muri jewe havutse ikintu vuga nka defi. Ndibuka igihe kimwe hari umukozi w'Imana nkunda cyane yitwa Theophile Dudu, niwe yigeze kunyumviriza umunsi ndiko ndaririmba, anyumviriza arambwira ati ufise ijwi ryiza, uririmba neza, ati genda ibikorereko. Ico gihe numvise arimbwiye uko ari umuntu ndabira ko ibintu vyinshi cyane, wamenga aransunitse gose vraiment. Naciye ngira umwete nishaka. Hama rero nari mfise mukuru wanje yaravuza ama instrument. Imwe mu instrument yavuza kandi nakunda yari guitar. Hama yarakunda kuzana muhira guitar acoustique. Munyuma rero tangura kunyigisha, aranyigisha. Umutero birakorohera. Biranyorera gose kubera ko chaque fois indirimbo yose nandika ndayivuza, ndayitora amanote, hanyuma ndezanye aba musicien ndayizana n'amazi kwiheza yose. Ego. Urumva rero ko kuvuza no kuririmba bikorohera cyane, byose je birahura gose vraiment, biranywana cyane. Ninde yakwigishije kuvuza? Hanini novuga nti notion ya mbere naye hawe na mukuru wanje ari mahanga, ntari nga mu gihugu, niwe yampaye notion ya mbere vraiment, yahaye ibisigaye vraiment nije nigwarije, je nirondereye ndigwariza gushika ubu. Ego. Watanguye carrière solo byari byagenze gute? Carrière solo rero mu kwitangura sinovuga ngo nayitanga umwaka n'uyu mugabo, vyamaze igihe kinini gose biri mu mutima wanje. Ico gihe kuva 2010 gushika 2015 hari abagenzi twaririmbana muri team imwe. Hanyuma abo bagenzi twaririmbana urazibiye vyaciye mu gihugu 2015, haraba vyakajagara ukuntu. Hanyuma hari abantu benshi bagiye barava mu gihugu. Rero nanje umugwi nari ndimwo twasigaye turi bake cyane,
benshi bagiye mu bindi bihugu bakurondera ubuzima baragumayo. Rero kugira ngo dushoye kandi guhura ngo dukore byaratunaniye gose vraiment, biratugora, biranka kabisa, twagize ingufu zose bikanka kubera ko turi kure na kure. Nico gihe rero jewe gukora carrière solo numva biragira muri jewe, ndavuga niko biri kose sino kwicara hariho umuhamagaro Imana yashize muri jewe, nzi neza ko hari abantu bashobora gukira mu gihe ndirimvye kandi bashaka kubohoka mu gihe nanditse indirimbo. Ico gihe rero sinari guhaguruka ntumvise ijwi ry'Imana, sinari guhaguruka ntafashe umwanya wo gusenga. Ndibuka ko ndiko ndafata umwanya wo gusenga, ndiko ndabisengera, Imana irampa ikimenyetso kigaragara gifadika yuko vy'ukuri mpamagaye, haza n'ubuhanuzi butandukanye. Ico gihe ndibuka ko hari muri 2022 ico gihe Imana irankofirma vy'ukuri yuko iranyemeza vy'ukuri yuko impamagaye gukora carrière solo. Ndanahanuza bagiye abagenzi twakorana barambwira ati vy'ukuri turabishingira intahe natwe kuko kuyo hari umuhamagaro, haguruka ukore. Hamaro ndahaguruka ndakora. Mu gutangura rero natanguye nkora na worship team muri eglise, turakorana indirimbo imwe nanditse kuva 2014. Indirimbo ndakoranye na worship team, numva indirimbo yakiriwe neza hanze mu bantu, ndavuga ni wow, burya ndashaka kwandika indirimbo hama Imana ikagendera abantu muri ubu buryo mu ndirimbo nanditse, ndavuga ni burya rero ibi bintu birakomeye. Rero uhereye aho rero naciye mvuga nti ndahagurutse rero. Ego murakoze cyane. Tubona benshi mu ba worshiper bagirana carrière solo, benshi bagirana ibibazo n'amashengero yabo, ugasanga amashengero yabo ntabashigikira canke ntavyemera. Mbega wowe bivuga kwiki? Novuga nti vyose aho bifira ku ntango, bifira ku ntango nyine umuntu haguruka. Simakanye yuko wagirana ibibazo n'uburongozi bw'ishengero badafise umuhamagaro, abawufise mugabo uburyo umuntu haguruka nivyo bidetermina umubano agirana n'uburongozi bw'ishengero. Rero nk'akaroro jewe umuhamagaro wanje uburongozi bw'ishengero burawushingira intahe, haba mu kwandika indirimbo, haba mu kuririmba, barashingira intahe. Kandi jewe umuhamagaro wanje antuka urubahiriza amategeko y'ishengero n'umwanya w'ishengero. Ni kuvuga ngo jewe umuntu arashaka kuntumira canke programme ziwanje ivyo vyose vyisumeta munsi ya programme y'ishengero. Ego nk'umuririmbyi nawe ashaka gukora carrière solo ari umuworship, nize impanuro muhanura ariko araraba iki kiganiro? Impanuro no muha nuko ikintu cyose gisaba umwanya kubera yuko jewe navuze yuko nahagurutse neza muri 2022 gushika no munsi hariho amadefi uhura nayo kandi biba bitoroshe iyo utafashe umwanya wo kwitonda ngo wubake fondation, usanga ugira ikibazo. Rero bigusaba umwanya, fata umwanya vy'ukuri Imana ikwemeze vy'ukuri yuko yaguhamagaye. Yego, hanyuma ibisigaye witonde, ntiyagire etape nimusimba, ugende buke ukurikira ijwi ry'Imana. Imana ikubwiye ati mpuru mu mabanza hagarike, ikubwiye ati haguruka, ikubwiye ati icara. Yego. Mbega urashobora kuba umuworshipper ukanabandanya na carrière solo? Birashoboka cyane. Vyose vyose novuga ko ari discipline umuntu yiha. Discipline. Gukora carrière solo nibihagarika gukora mu ishengero, kandi gukora mu ishengero nibihagarika gukora carrière solo. Vyose ni discipline umuntu ashobora kuyiha. Tuko umuntu ashobora kuvyona navyo ugasanga vyose birapfuye, byose ivyo mu ishengero ivyo byose biraparanganye, birapfuye vyose. Nkuko vyose wobikora neza kandi bigafata umurongo mwiza kandi bigasa neza kandi ugasanga ku mpande zose urahezagira ubwoko bw'Imana. Ego murakoze cyane. Tubandanye ikiganiro cacu kubijanye n'umuhamagaro wawe wo kuririmba. Mbega ufise indirimbo zingahe, umaze gusohora indirimbo zingahe? Bon, uretse iyo ndirimbo nakoranye na Nuzenya na worship team, maze gukora zibiri. Nizo zimaze kuja ku rubuga pour le moment. Zibiri zimaze kuja ku rubuga, mugabo
hari izindi nyinshi ziri inyuma, nyinshi vraiment, nyinshi kandi ziryoshe. Ego murakoze cyane. Uvuze yuko umaze gusohora indirimbo zibiri nizo zimaze kuja kuri YouTube canke kuri chaîne yawe ya YouTube. Ego. Mbega nizihe wozitubarira inspiration yavuye he kuri mwimwe yose? Hama wayanditse uri mu bihe bihe? Okay, kuri YouTube yuwanje hariko indirimbo yitwa Ngarutse kugushima, hariko n'indi ndirimbo shasha isotse vuba yitwa Uramfise. Bon, mere kuri onye Ngarutse kugushima, ni indirimbo ivuga ku rukundo, ivuga uburyo ku buntu Yesu yatugiriye, ingene Imana yadukunze ataco turi abanyavyaha, turi babi, turi mu vyaha vyacu, mugabo urukundo rw'Imana rukadusanga aho hantu rukadukiza. Inspiration yavuye aho, uri kuriyumvira mbega jewe ndi iki kugira ngo Imana inkunde gutya, mbega jewe ndi iki kugira ngo Imana intabare inkure mu vyaha, kugira ku buryo ngira ivyizigiro vyo kuzobaho ngo budashira. Rero uri kuriyumvira gutyo ugaca wumva vyo kuri Imana iteretse indirimbo mu mutima wawe pa gutyo. Ego, inspiration kuri indirimbo Ngarutse gushima ivaho ndiko ndimvira uburemere bw'ivyaha vyanje, uburemere bw'ubi bwanje, ngaca nimvira n'urukundo rw'Imana ataco rwadusanze aho turi maze ruraduhobera vraiment. Ego, iyo ni indirimbo ya mbere yitwa Ngarutse gushima, ni indirimbo nkunda cyane vraiment. Hanyuma indirimbo igira kabiri yitwa Uramfise, ni indirimbo nariko ndiyumvira igihe maze ngendana na Yesu gushika no munsi, hanyuma niyumvira ubwizigirwa bw'Imana. Murabona muri urugendo rw'ubukristo hari igihe hari ivyo Imana ibigushakako, hari ivyo Yesu abakwitezeko, hanyuma ivyo Yesu akwitezeko hari igihe bishika ntubikore, hari igihe bishika ico yaragushakako gasanga siyo resultat umuhaye, ariko we urukundo rwe ntiruhinduke, imbabazi ziwe ntizihinduke, ubuntu bwiwe ntibuhinduke. Hanyuma ivyo bikaba uyu munsi, bikaba ejo, bikaba indwi imwe, bikaba ukwezi, bikaba umwaka, imyaka 2, imyaka 5, 10 gutyo. Yesu akakwihanganira uko udekona, ukunanirwa akagusuka ku rukundo rwiwe, uko bikunanira akagusuka ku buntu bwiwe. Ntangura kwiyumvira rero ubwo rugendo ni kungerana na Yesu, ngene abana nanje, ngene agendana nanje, ndavyiyumvira hazamwe rero iyo ndirimbo. Ni indirimbo vraiment ifite histoire ikomeye cyane gose mu rugendo rwanje na Yesu. Uri kurayumviriza urumva ko n'umuntu c'est comme si ndiko mbwira Yesu nti vy'ukuri uramfise, nduyi wawe vraiment, nduyi wawe vraiment. Ego, murakoze cyane. Mbega abakene kuzumviriza izo ndirimbo zibiri zimaze gushika ku rubuga rwawe bozikura hehe? Bon, iyo ndirimbo ya mbere Ngarutse gushima iri just kuri YouTube. Iri kuri YouTube urandika Mugisha Blaise Pascal ucuyibona. Hanyuma iyo ndirimbo iyi nayo nshasha Uramfise nayo nyine uretse ko iri kuri YouTube, iri ku zindi platform, iri kuri Deezer, iri kuri Spotify no kuzindi mbuga irahari. Ariko kuri YouTube irahari, niho dushaka kubona ama audio na video. Kuri YouTube irahari, andika gusa Uramfise hama ucuyibona. Mbega nyuma yo gusohora izi ndirimbo nuwe butumwa maze kuronka? Ama feedback vraiment arahari, feedback zirahari kandi nziza. Ushaka kwicara ukabona ku telefone ari kure gose y'u Burundi, kure gose utibaza ko n'indirimbo yamushikiriye, ku telefone arira agushingira intahe ngene indirimbo yamukoze ko amajambo arimo yamuhezagiye, kumva intahe, ugasoma ama message kuri YouTube, ayandi gusanga inbox kuri WhatsApp bagushingira intahe. Ivyo vyose rero iyo ndiko ndavyegeranya numva umenga vraiment bibimbera inguvu, force ituma no bandanya kandi. Ego, murakoze cyane. Munarabye kuri YouTube abona izo ndirimbo zibiri. Mugabo hari indirimbo benshi twakumenyeko yitwa Ndashinga Intahe. Mugabo munarabye niyo tuzi ko ari gwawe. Mugabo ntituyibona ku rubuga rwawe. Yagenze gute woduha umuco? Bon, indirimbo Ndashinga Intahe ni indirimbo nje nayanditse, ni iwanje nje nayanditse, byose nje nabikoze.
ni indirimbo nanditse wanashaka kera harazi imyaka myinshi nanditse nimba nihenze vraiment muri 2014 ino nanditse indirimbo ndashinga intahe hanyuma mu kuyisohora sinashimye ko jewe ndayikora giti ciwanje mugabo nashatse ko ndayikorana na worship team twarana mwishengero yego tuyisora gutyo hanyuma iri ku rubuga wanashaka gwa worship team ugiye kuri YouTube kandika ndashinga intahe by Life Spreaders na Mugisha Blaise Pascal ucibona ikiza indirimbo ikozwe neza iryoshe iri mu butumwa bukomeye cyane gose ariko nuko ni nakora album igira kabiri izo birimwo cette fois yego murakoze cyane kuduha umuco mugabo umuntu yumvirije iyo ndirimbo wavuze yuko ari we wayanditse kandi yahezagiye benshi nanje ndimo ariko umuntu ayumvirije yumva yuko uri kurashinga intahe yuko Yesu ari umwizigirwa wo tubarira amajambo makeya inspiration y'iyo ndirimbo yavuye he bon iyo ndirimbo inspiration y'indirimbo hano yavuye uri kurayumvira urumva yuko n'umuntu ashingira intahe bw'izigwa bw'Imana mu buzima bwiwe je ndafise intahe ndashaka kuvuga ibikorwa vy'Imana mu buzima bwanje nkuko nawo bivuga umuntu wari we wese vraiment ariko muri no rugendo rw'ubukristo Imana igendera twireka mu buryo buri navuga buri personnel uko nabonye Imana usanga atari ko undi yabonye Imana je ndafise ko ingene nagenda abonye Imana mu buzima bwanje ni indirimbo nanditse bivanye n'ubuzima nabayemwo nyuma posije nyene nabo tuvukana n'umuvyeyi wacu twasigaranye nyuma yo kubura umuvyeyi wacu papa ubuzima bwabaye nk'ubuhindutse buraduhindukana ibintu bimwe biragenda birahinduka ariko hagati aho twabonye Imana itwereka ubwizigirwa bwayo vraiment twereka ubwizigirwa bwayo uhereye kuri mukuru wanje jewe abo tuvukana gushika umuherezi wacu nta muntu igeze agira icyakihanirwa mu buzima twabonye Imana tugira neza twabonye Imana itwambika itugaburira iturihira amashure twarabibonye rero ndiko ndavyiyumvira ivyo nkabona ingene ari Imana ubwayo yabanye natwe yagendanye natwe mu mashuri mu bwacu ku munsi tubona Imana aho niho havuye ndirimbo ivuga iti ndashinga intahe ko Yesu ari umwizigirwa ntahemuka vraiment yego murakoze cyane mbega mwaba mufise ihe migambi muri kazoza jewe umugambi mfise muri kazoza ni gusora indirimbo nyinshi kuko zirahari nyinshi zisohoke zihezagira imitima ya benshi vraiment zihezagira imitima ya benshi zikoreka imitima ya benshi ubwoko bw'Imana bugenderegwe abantu bakogweko nukuri abantu bahezagirwe nico gucikirwa igikoresho cy'Imana tu nta kindi vraiment umuntu arabye dusubiye inyuma gatoya umuntu arabye ijya ndirimbo uramfise ni live recording mbega hari ibindi bikorwa byoba biri inyuma ikindi naco byari ijyambere ugize live recording experience yari imeze gute bon kuvuga kuri yari experience ya mbere kwa live recording byari mbere nkoze live recording nakoze indirimbo standatu album indirimbo standatu mugabo hamaze gusohoka imwe ijya uramfise nuvuga inyuma hariyo zitanu zisigaye yego nazo nyene inyuma mu misi itari myinshi cyane hari indi igiye gusohoka kandi iryoshe cyane igiye gusohoka yego muri make mwitega ivyo yego experience yo muri live recording yari imeze gute muntu mbere yo kubarira abandi baririmbyi nabo bavuga ati na jewe buca nkora live recording narabonye Blaise Pascal yarayikoze ni igiki nakahe kabijya wo babarira bon jewe experience nagize muri live recording nakoze mbona igambe ndayikoze uretse kandi ko nzoyikora kandi kimwe nuko vuma biraryoshe live recording iraryoshe kubera iri vrai uba wewe uraba vrai uriko urahimbaza Imana hari ikirere kiba gihari biba biryoshe ishengero kubera himbaza Imana biryoshe vraiment biryoshe cyane abamisicien bako baravuza nabo nyine en tout cas biba biryoshe vraiment hanyuma ikindi habarimo amadefi
haya madefi mvuga ajanye n'uburyo, umwanya kwitegura, umwanya uraguherana uwubona haguma haragera ukabona yuko ntacu urakora vraiment murakora ama repetition mugakora mugabo hageze nyaza ko ariko ari je vraiment hageze bibasa none twararepese cyane twarepese kumenga twagize management menshi kumenga nuko mugabo vumana kantu kaba karyoshe ako kantu rero ako gasantima ko kuvumenga ni muri après ukagira wewe aba backup aba misi mwese bamugafise mwese ati none bigira twateguye muri siko tuza kwivuza kujya nyene tuza kuririmba kujya nyene gutyo ariko ndabiryoshe en general live coding iraryoshe ego murakoze cyane uvuze ikintu cy'uburyo mbega nta muntu yotegura live recording nta buryo afise bon ikintu cyose je mvuga nti bivana n'ikimani kubwiye mu mutima wawe kuko Imana niyo idushoboza kwizera duwa kwizera kuko twe nguvu zacu vima n'inguvu zacu biragoye ko twakwizera Imana nayo ivuga mu nzira nyinshi ushobora gutegura live recording Imana igaca isuka uburyo aho nyene ikazana abantu bagufata amaboko bagushigikira baguha buri kintu cyose ukeneye. Hari n'ikindi gihe Imana ikubwira iti tegura live recording jewe nyene nzihesha icyubahiro hageze gushika ku munsi wa nyuma akaba ari Imana iguha icyo wari ukeneye cyose kugira bikunde. Rero gutegura live recording vraiment bitwara uburyo bwinshi, bitwara ingufu nyinshi, ama finance nukuri je no hanura umuntu wese agomba kwitegura narabi nyene ubwiwe yipanze hama yumva ikimanikira mubwira. Yego murakoze cyane kuri izo mpanuro uhaye abandi baririmbye. Mbega muri iki gikorwa hoho nta ntambamye uhura nazo? Bon mere kuri ico uhereje ko intambamye vraiment ntizibura zirahari kandi nyinshi vraiment nyinshi. Bon ivyo tuzi twese d'abord n'uburyo kuko bikeneye uburyo bijye bikorwa bikeneye uburyo kandi bwinshi biraremereye. Hariho uburyo umwanya guhuza equipe y'abantu bashika 15 barenga abantu bose ushiye kubahuza bose bavana batandukanye bahure abavuza baririmba abakamera bagira ibiki bose ushiye kubahuza bumve ko ari igikorwa mugiye gukora iba ari defitoroshe bishaka gufata nk'ukwezi ukiko uregeranya abantu urondera abantu mfise live recording mfise ibi d'abord hari batarakwizera uyu muntu indirimbo zo zimeze gute uyu muntu message ziri mu ndirimbo zo zimeze gute mbega ibintu vy'umuntu biraryoshe ibintu hari batarakwizera kuko nigembere bakubonye nigembere muganiriye kugero bakwizere gusaba ingufu nyinshi. Hari gihe udodora ahantu anakusaba sponsor mona bagushigikire kubera yuko ari ryambere muganire kuri ivyo bintu ntashoke yizera ko ibintu ugiye gukora ari bizima ntashoka vyumva. Intambamye ni nyinshi vraiment ni nyinshi. Hari n'intambamye ifatiye sur le fait que umuntu adashobora gutahura impamvu ivyo bintu bisitema amafaranga menshi ntavyumve. Mbega nuhe muririmbyi wicitegerezo kuri mwebwe? Bon jewe kuvyukuri ifise abaririmbyi babiri ndabirako banyigisha nibanyigisha banashaka ibiri technique uretse ko bihari barabifise vraiment bagage technique barayifise ariko kandi barafise bagage spirituel. Numuririmbyi yitwa Théophile Dudu hama kandi ndi muririmbyi ari mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Aime nabaririmbyi kuva kera vraiment nakuze ndabaraba gutya ndabigira ko ibintu byinshi vraiment cyane gushika no munsi. Yego murakoze cyane. Mbega gospel yo mu Burundi muyibona gute? Jewe nubwo nuvuga ko navuze ko natanguye kugira nuzenya kakarere solo 2022 urumva ko gushika no munsi si imyaka myinshi ariko ndamaze imyaka myinshi ndabirimwo abaririmbyi abatuzi baririmba ngaha benshi n'abagenzi turagendera turaganira turasangira kuvyukuri ndiko ndabiraba gospel ikwigira ku rugezo rwiza cyane
biza cyane gose vraiment gose iriko iraduga iriko irafata ikibanza kinini cyane resultat ni nziza cyane ego muri rusange bisa neza birashimishije cyane ego ego murakoze cyane dukunda kubona abamizisien canke abaririmbyi bo mashengero atandukanye bava mu Burundi bakaja mu bihugu bibanye mbega wibaza ko biva kuki mbega byokosorwa gute bon hanini nibaza ko umuntu dabaho banza karaba impamvu igiyambaye n'impamvu itumye ava muri kino gihugu agenda mu kindi bon kuva mu gihugu ja mu kindi ubwavyo si bibi ariko iba bihagaze ku mpamvu hariho abagenda kubera yuko bavuze bati mbega urashaka kuzi no amukore uvuze mu ishengero hanyuma tuguhembe ku kwezi amafaranga ngana uku canke hari uvuga uti jewe nshinye gusa guhindura igihugu kagenda jewe rero no bivuga ko no bivuga ko nuko kuvuze ukuri Uburundi burafise ingabire Uburundi buratunze butunze abantu bafise ingabire butunze abantu bafise impano kimwe jewe ndiko ndabona abarundi baje kuvuza mu bindi bihugu baje kurimba mu bindi bihugu icyambere ni fierté kuri twebwe batantuka bariko baravuza hariya anye ujya n'umurundi w'iwacu n'uwacu ningabire y'iwacu iriko irakora hariya anye iriko irakora hariya anye ikindi naco nukuraba eske iyo bavuye ngaha anye bakagenda hariya anye twebwe ntaco tuba duhomvye hano kuko arashobora hariya gasanga hasigaye ikibanza kiri vide place yiwe vraiment nubwo turonse umusubirira mugabo vraiment ya element nyine gumari ya indi nyene ico bivuga ko nuko niba vyoshoboka vraiment hobaho kuraba uburyo vraiment ayo element tuyagumana ngaha canke bakagenda hariya igihe cyose tubakeneye twaba tubafise hano yego urakoze cyane nibaza yuko abapastori canke abandi bose bari muri gospel ico kibazo twese kiraturaba ukuri nanse gucinjiramo gose kubera hariho ivyo bamwe bizera nandi batizera hari abavuga bati umuntu ntashobora kuronka amafaranga hari abavuga umuntu ashaka kuyaronka mu ishengero gukira impamvu nanse gucinjiramo gose mugabo vraiment nimba vyoshoboka hakabaho uburyo gutuma abo bantu tubagumiza hano twobikora ego urumva mu majambo make bikenewe yuko twobahemba bibaye ngombwa bo ubwabo botahura yuko ishengero ryo nga mu Burundi hariho intambwe hariho aho ritarashika bakavuga ati reka mbe ndihanganye mugabo kandi n'ishengero naryo nyene rirashobora kuvuga riti ujya muntu arakeneye iki reka turabe uko twobigenza ntituvunike nawe nitumuvune hama hose akabaho kumvikana ariko byose bikaba biri mu nyungu z'ubwami bw'Imana ego murakoze cyane urumva yuko abariko baradukurikirana bose bumviriza kandi barumva igikenewe n'igikwiriye kugira izo ngabire tuzigumane ego mu gihugu mu guheraheza ikiganiro cacu nize manuro ha abawoshipa abagenzi bawe bariko baradukurikirana jewe impanuro nobaha ni kuba ku birenge vy'umwami kuko niho hariho vyose ukeneye kumenya ukeneye kwandika indirimbo ukeneye amavuta ukeneye ikintu cyose ukeneye cyoteza ingabire Imana yaguhaye cyoteza imbere ingabire Imana yaguhaye byose kubirenge vya Yesu hanyuma gushora kumenya kujera karaktere burya Imana irashobora kuguha amavuta ayo mavuta Imana iguhaye akakugeza ahantu hejuru gose ku gasongero mugabo karaktere yawe niyo izotuma uguma hajya nyene cyangwa ukoroka ushobora amavuta
uririmbye abantu bose bakavuga ati ni igitangaza, indirimbo wanditse uyumvise akavuga ati ni igitangaza, aho uciye hose abantu bakavuga ati uyu muntu kabisa ariko amavuta y'Imana, amavuta akagushira ahantu hejuru gose, aho abantu bose tukurabira hejuru, tukurabira hejuru, mugabo karaktere yawe nizo kumentena hajya ahantu amavuta yagushize. Rero urumva Imana yonyene iyo tube ku birenge vy'umwami Yesu niba dushoboza kujira karaktere yacu. Ego, murakoze cyane ku mpanuro muhaye abandi baririmbye. Ego, nibaza yuko nabo bari kwarakumviriza kandi bagiye kugira ico bahindura. Ego, urumva icambere babare yuko bakwiye gukorera cyane kuri karaktere no gusenga no kuja ku birenge bya Kristo. Ego cyane. Turabashimiye Blaise ko mwitavye ubutumire bwacu. Murakoze namwe kuntumira. Ego, turashimiye n'abakunzi ba Burundi Gospel TV kuba mwakurikiranye kino kiganiro. Naho ubutaha, shalom shalom.